Mugombozi hari kuntu yakwepye ibintu abesha bari baza ati none agomba agire battle na ba Fabi Love na ba B Face ariko no yaciye abacenga bibaza ngo yatangwa atanga izina rya hip hop bibaza so indirimbo yitwa hip hop uravyumva kumbe sivyo agiye gusohora ntagiye gusora ama beef benshi bibaza ngo azosora ama beef no kumbuga arabonye ko posting avuga ati amajambo nyene avuga ati bajya n'abana je ndabarenze imbuga za Mukombozi warazikurikiye ariko Mukombozi bivanye n'amajambo yandika Fizzo arakaze arakomeye muga nabandi barakaze barakoma duha umuco duha amakuru ashuri duha yo kuziko ico no vuga je banyita Mr yo kuziko duha yo kuziko amakuru ntamenya ngaha ni make. Yes, ladies and gentlemen, boys and girls, it's not a beautiful day and a blessing. Uyundi munsi turasubiye kandi konana nazanye MC Machad, umu MC wa mbere mu Burundi abikora neza, umu MC wa mbere yagiye ku MCinga muri show ntakunze yambabaje. Concert ya Rayvanny narayigwanije nk'umumenyesha makuru w'umurundi, umu MC w'umu Burundi aronka deal aja ku MCinga abaririmbyi b'abarundi ntibaririmbye uhari ushigikiye umuziki w'u Burundi. Uno musi ndamuzanye asigure igituma Rayvanny yakubise baramuha umwanya ukwiye ariko Wiz Designer ntiyaririmbye. Alvin ntiyaririmbye. MC niho waruri byagenze gute? Rega maze ndakoramutse. Oh yarindira. Ndamutse nawe ko uno musi ndakujariranya. Byo bavyiza cyane se. Wowe barakuzi barakumenyereye. Duhora dukorana ni MC Machad. Kubera iki abaririmbyi b'abarundi kuri show ya Rayvanny ari huri wamushigikira umuziki w'u Burundi amfise ishavu rikomeye jewe narababaye cyane wamukuza impano z'abarundi kuri radio urafise ikiganiro cyitwa barashoboye sivyo none Rayvanny aza kutujya amahera gute uhari icambere reka mvuge ko si show yiwe ya mbere nkozi y'umunyamahanga yamaze gukora za Harmonize ndamaze gukora za Chameleone za Mr Nice siyo ya mbere nzoba nkoze mvuge ngo ngi yagenze neza cyangwa yagenze nabi yego hagiye ukoze shoka irangiza neza si kintu kiba corosha hamico nuvuga ko bana b'u Burundi reka manze mvuga ati yararonse abantu kubera ntibari bize ko Rayvanny aza kuronka abantu rero ico novuga ku baririmbye bataririmbye ngireko ikibazo nawe wabaje igituma bataririmbye hari witwa Wiz Design hari undi muririmbyi yitwa hari Alvin Smith icatumye bataririmba jewe sindi fani kwanza ivyo arico kubaza fani kumubaza ni vyiza muga ko watombeye jewe ndavuga ivyo nahabonye ko byari bimeze rero novuga ko ikintu cyose kiza gufira he muri organisation biboneka ko itari imeze neza umva Jason ari muri organisation nari umu MC jenshusha show ndyosha show niko bimeze je nico kiba kintwaye mugo umva simba ndi ndane hari indane je urantumira ukavuga ati iwanirare yawe mani ngiye ingushubiriza abantu ngo uryoshe show uravyumva mani ibindi bintu vy'indane sinza kubimenya cyane n'ico novuga harabayicegwa ku baririmbyi baza batevye hari ingorane ngaha mu Burundi wacu yo kudakoresha umwanya na Big Fizzo yigeze kuba kivuga ati twebwe abaririmbyi b'abarundi bibaza ati je ndirimbye mu ijoro niho nza kuba nemeje abantu rero cabaye ikosa aho ryabaye sinza kuvuga ngo ni staff canke ku baririmbyi ariko harabaye kutumvikana hagati y'abateguye igiteramo ndetse n'abaririmbyi ariko je co nabonye haje indane bavuze ati aba baririmbyi kubera batashitse ku isaha ntibaririmba none kosa tuca turita kwande ahubwo nce ngira ko mvuga ati isaha tumenye kuyikurikiza namba Rayvanny yararimbye umwanya munini nuko uwene yakurikije isaha twe tucafisa ku kantu twege gushigikira ikibazo cyaba ikibabaje ngiki kubera ko abarundi bataririmbye umunyamahanga aririmbye ako kantu karahari mbego umurundi wacu nawe nta kosa yakoze mbega isaha ivuze iki ko muri review y'umurundi kuri concert isaha mbega hari ikimaze twego abantu turazi gukoresha kuvuga ati isaha irafise ikimaze turazi gukoresha isaha ico kintu carahabaye rero umuntu ashobora kwibaza ati kuko ari amatwi ansumira baravuze ati ngo abaririmbyi bari kuri affiche barabaririmbyi bashwa kuri 9 b'abarundi sasa abantu mudukurikirana mparurira abaririmbyi 9 baza guperforminga muri show imwe botangura sangapi baheze sangapi program yari ipanze gute ucumira abaririmbyi 9 uwatangura uwa kabiri gushika general ifse program
barambwira ati isayi niye hajayo naka rero ikintu nokubwira kuba ari ivyo barundi dufate kuri show ya Rayvan ikintu nize twigiye gukoresha isaha apana uvuga ngo jenza kuririmba hari abantu benshi oya we baguhaye igicano ci wawe we ririmba naho haba saa sita kuzuba hama uce wirekera rero ingore nahabonye niyo kuvuga ati haracara abantu bakeye sinshobora kuririmba umuririmbyi wa mbere yari sanse kuduga kuri stage sangapi sinshobora kuvuga ngo umuririmbyi wa mbere ngo yari kuduga isaha izi n'izi ari cyo novuga ko staff yabateguye show ya Rayvan uriko uravyumva niyo bategerezwa nabo nyine urumva ukuntu bari bameze nta nguvu bashizemo kubiri yo bashiramo inguvu bari kuvuga ati ewana jewe umuririmbyi azoririmba isaha izi n'izi ni naka muga twarabonye hacamo abandi baririmbyi batari kuri affiche baravuga ati reka twebwe kubera ntibemera basi nk'umuririmbyi ntiyavuga ati nutandise izina ufise izina yavuga ati je ndirimba ku mugoroba yego niyo ngorane hari kapitene duhagarara ahantu ingorane turifise ngaha mu Burundi abariko bihindura ubu usanga muri mvumbwe ati ewana zo kuririmba size n'izi akubwira ati wapi je no ririmba kuzuba hataruzura abantu benshi iyo ngorane rero nitutavuga ati reka rero tuvuga ati show ikozwe niturabe ngo ni kamwana wa mama gusaha ngo burije ngo cangize nizi no bakubwiye saa sita koresha isaha hamikini naco staff no yihanunga mbega umuririmbyi mwamwandikiranira amasezerano mwamwasinye je ituma nakubwiye ati je staff y'indani sinigeze ninjiramwe indani ngo ndabe ngo biriko biraba nibi no je umwanya wanje ari guhamagara abaririmbyi ugasanga umuririmbyi ntarashika kugera 18h yari gutangura base nka 15h ugasanga 19h yo ni kermes 19h show itangura 15 ndacazi guha oya namwe ni ukuntu gusari umuririmbyi okay dufate nka with designer kuri stage urashaka gushika kare iba ari kermes ushitse kare sivyo nivyo nyene abarundi oya apana ivy'abarundi il faut que ukonte je kintu cambabaje Harmonize canke Diamond nturababona hari hanze abaririmbyi 9 sivyo kuza kuri affiche uwa mbere yoririmba sangapi yorimba indirimbo zingahe boza kuri stage 30 minutes nkazo ko organize show nkabwira ati uza kuririmba saa sita namba hari umuntu umwe nirare yiwanje uzoririmba none se amahera mba naguhaye aho hano turacahagwariye urabona mugabe biriko birakira kubera warabonye na Big Fizzo ariko avuga ati jewe isayine y'inzo ndi kuri stage sivyo ibintu byo kuvuga ngo ndirimba saa 8 y'ijoro oya irecho kintu tucige n'ikindi kintu naco staff ize yige ikintu cyo kuvuga ati mbega twasinyaniraniye rero nta kosa nta kubaririmbye nta kosa nta kuri staff bose bafise amakosa ahantu rero iyo point no igarukiriza ko ngaho ngira ko mvuga ati namba bagutega kuririmba isaha izi n'izi yego ubarindire ngo bwire ngo uze saa 1 bakubwiye uze 15 canke bakubwize 16 ucuza ngo saa 1 oya shose ntabari iwawe ibi byo kwita umustar nivyo vyita game nta mustar abaho okay ubustari nikaje kazi kawe uri kurakora nahandi uvuze ngo je ngo ndigihangange aho twese twokwigira ibihangange man je no kwigira umu MC w'igihangange ngiro menyesha makuru w'igihangange meme no kuririmba nkavuga ati ndabigiyemo nkigira umuntu w'igihangange me je ndatanga karorero wewe ni waronka amahigo ugakora no muririmbyi wo hanze sivyo uzumvaza ati none wewe ubustari bwa nubwa ukora gute azobwira ko DJ nkora nk'umuntu atarakora kona nifuza ko nshika kure mugani wakora nk'umuntu uvuga ati nakoze ibi nakoze amateka ntuzoshika kure uzoguma handi nyene bimvamo ubustari ugasanga n'inzarira gukubitira muhiri wanyu ngo umustari yes of course ni MC Machad iyo nkene amakuru y'umuziki w'u Burundi yukuri kuko nta y'umuntu wa MC Machad ntujya umuntu kandi yasiguye ati igasho ya Rayvan je nabigarukanye kubera niwe yari MC ebana staff bibaze staff sinari jenye ari wenyene oya rero ari ikosa riri kubaririmbyi no kuri staff urumva isikosa giwiwe kuko wewe yarahamagara gusa umuririmbyi akaduga kuri stage uko niko bimeze reka rero tugaruke muri industry yacu nyene mu biriko biravugwa muri no mwanya B Face on the floor yasohoye indirimbo B Face on the floor ku ruhande rw'indirimbo yiwe yasohoye wayumvise gute
indirimbo ni sawa zijya challenge nizo tuba dukeneye ziratuma umuziki uduga ziratuma navuga ko umuziki w'Uburundi ukurikiranwa cyane dufata indirimbo yasohoye B Face ubu ndazisaba abarundi gusa bariko barayiraba n'abatwegereye baho hakurya baravuga ati twumva ya rap ya wa mujama kubera hamaze igihe ariko hari itapa hamaze igihe B Face ariko aravuga yuko agiye kuzimya abaririmbyi B Face avuga yuko banakeneye battle n'umwami w'umuziki w'Uburundi no Rwanda ariwe Big Fizzo ubu naho indirimbo yayisohoye mbega ijya ndirimbo irakwiriye ijya Valère yariko arayiha ijya ndirimbo niyo kuja muri battle na Fabilove kuko uramuzi Fabilove kandi we Fabilove murazinanye na B Face murazinanye uri kuraraba kwiri ijya ndirimbo niyo kuja muri battle na n'ivyo bihangange yariko aravuga urazi kintu kubwira ni kimwe sivyo umuntu wese icashoboye nico yerekana sinshaka kuza ngaha ngo je ngo ndakaze uko gukara kwawe nibwo bushoboye uravyumva rero B Face bijye yakoze nivyo ashoboye kandi ubwanje si bibi uravyumva reka gukora battle kuvuga ati reka nihange yego utihanga ntushaka kuja muri battle ukiyemera simaka ngo urakaze ngo urarenze ikindi uko kurenga kwawe bihereza abantu rero ivyo yakoze je nabishimye urazi gituma bituma rap iduga twarabonye dushimire Sadbi yarabakoma amaze kubakoma niho twese tutangura ko rap bari bayihevye cyo tubona ba Fabilove turumva aba MKOMBOZI imbuga zari zimaze imisi zishuha ngo je ndarenze je ndumundi gihangange iki ubure na B Face umwanya y'urageze arashize igikorwa ciwe habona umuntu ashobora kubaza ati umuzo wa hip hop umuzo wa rap wa hip hop muri no mwanya MC Machad ubona gute akunda ubona abo baratwongeye bariko barashusha game babandanye kunyene uziko tuzobona n'abataririmba rap baca baririmba rap nambara abantu bagiye muri R&B baririmba rap nikora bari babonye ati R&B kumbe ni ishushe uravyumva ubu rero rap barayishuhije tugiye kubona n'abandi baraperi tutari tuzi n'abahibongoza tuzobona bariko bararapa hajya hip hop uravuze ikintu kinini cengira ko nsaba n'abantu bategura ibiteramo ntibaze barakora show za R&B gusa bashiremo hip hop burya hip hop urana nk'ubu buca bakora concert bavuga ati habe concert ya B Face Fabilove ndetse na MKOMBOZI bamushiremo uravyumva turacabona aba batatu sivyo n'abandi barahari mugabo ni bariko baravyerekana cyane iyo show yorabwa n'abantu benshi cyane bo wijamo cyane MC Machad ibibazo mfise ndafise ikibazo cyo ku ndirimbo hari ibintu biheruka kuvugwa araciye iminsi ibiri twarabonye Big Fizzo ari kumwe na Wiz Design baramukanije bariko bahana chance dusubira kubona kandi ifoto ya Wiz Design ari kumwe na Big Fizzo bari muri studio wewe nk'umuntu uzi umuziki w'Uburundi ukurikirana industry hafi bivuze iki bijya bintu bashase kutwereka ejo navuga man ni kimwe Big Fizzo kwanza ndamubwira ati big up umwegereye ukagenda buke je dora tuyaga ni umuntu yumva cyane Big Fizzo yiboneka ko yemeye koraba arayemerera Wiz Design kora biraboneka bari muri studio iki kiye n'ikintu ciza ni sura nziza ku muziki w'u Burundi biboneka ari gikorwa kandi gikorwa ni casohoka haraho kizoshikana Wiz Design hari abantu benshi bahora bavuga ati hariya Big Fizzo gira agohe collab no kubura umwigeme arakwemerera bidatevye mugo utwo turabona abaririmbyi nyene bakiri bashasha bikarabaha amakolabo nejo muzokumva izindi kandi ni nyinshi mere novuga ko ni ikintu ciza kuri Big Fizzo kuba yemeye ati je namba Wiz Design asavye ikintu reka ndacemere nuko abaziti Wiz Design arashoboye kandi Wiz Design ndakoreye bagashira igikorwa ahabona igikorwa kizoba kiryoshe cyane biratuma rero umuziki unaduga baba bafana bakavuga ati hariho collaboration hagati y'abaririmbyi b'abarundi ntibacagurana dufate umuziki wacu wo mu Burundi woba nka Naija nabo umuziki ugeze kure hariho support nini umupeti muto yakoze akaba afite talent bakuru biyo baca babijamo cyane cyangwa umukuru akoze ikintu bose ku mastati yabo abaririmbyi usanga babikoze aho iwacu niko bimeze hari abantu mengo ujya ntituzinanye tuva mu ntari imwe uravyumva uzushaka urabe Kayanza uravyumva umunyakayanza so indirimbo abaririmbyi bo mu Kayanza ubu ni benshi uza gusanga Kayanza yose nka yose bashize ko kuri stati uravyumva ariko ntibikwiye kubuko bahabwo umuri nuko bataginga ba D1 bo mu Kayanza barinoji Epiday wina ni Epiday wina abo ndazi indirimbo isohotse baca bapostinga ba B Face
ujya wundi nawe ujya mu raperi twagutega R Pro. Okay. Rero ikintu gikwiye ngaho iwacu turakwiye nambo umuririmbyi asohoye afite talent. Abaririmbyi bose baciye baposta. Sadbeni ya posta indirimbo ya B Face yabikoze no kubandi naza arabikora kujyanye. Sivyo tubikoze uko n'abafana rega barafite ubwenge acabona ati umuziki kweri barashikiranira abaririmbyi none twebwe abafana dushikira umuziki natwe tubona abaririmbyi hagati yabo badashikirana rero babikoze ivyo bavyize ejo hazobaheza amana. MC Machad umuntu ashobora kwibaza ati indirimbo nshasha ya Mkombozi nibishasha byinshi biriko biravugwa. Indirimbo nshasha ya Mkombozi umwuzo w'umuririmbyi Mkombozi umwuzo mushasha canke indirimbo nshasha ya Mkombozi wayakiriye gute? Imaze nk'iminsi 3 isohotse ni za rap sivyo? Mkombozi hari kuntu yakwepye ibintu abesha bari baza ati none agomba gire baton aba Fabi Love na ba B Face ariko no yaciye abacenga bibaza ngo yatangwa atanga izina rya hip hop bibazo so indirimbo yitwa hip hop uravyumva kumbe sivyo agiye gusohora ntagiye gusora ama beef benshi bibaza ngo azosora ama beef no kumbuga arabonye ko posting avuga ati amajambo nyene avuga ati bajya n'abana je ndabarenze ariko acayizanira hip hop yiwe itandukanye n'ibintu byo kuvuga ati bari muri battle ariko atirana amajambo n'abandi sibijya bya ba B Face bijya bya ba Fabi Love wene yaciye azukundi kuntu bisukwiwe nyene bisa nka Mkombozi wa kera. Urano yuko yagerageje kuririmba indirimbo yakiriye gute ya Paris wawe? Je indirimbo ko yakiriye niko nawe wayakiriye canke undi muntu yakiriye je nabirebere no ivuga ko kuko irikira duga cyane ama views ariko raduga yamaza ko kubera iki igituma indirimbo iduga muri rimvire kandi bikubari sivyo sikini twitwaze ngo ngibiki no hari kumanza ukavuga gucira inzira indirimbo yawe imbuga za B Face warazikurikiye imbuga za Fabi Love warazikurikiye imbuga za Mkombozi warazikurikiye ariko Mkombozi bivanye n'amajambo yandika ku mbuga z'imbere ko indirimbo isohoka yamanje aravuga ati ba Fabi Love n'abana ba B Face n'abana rero indirimbo yamanje yicira inzira nico gituma ikira duza ama views nta kindi kintu je no hagarara ko gisumbico okay reka tubandanye ku bintu nyine biriko biravugwa mu muziki wacu Burundi. Mr Bellissima Mr Aye DJ Fernando yaragiye hanze urana ko ari rwarunganywe rushasha tugiye mu runganywe rushasha urunganywe rushasha muri no mwanya urubona gute kuko duheruka gukorana ikiganiro araciye igihe ico gihe Fernando nteri bwaze mu muziki sinzi kuvyibuka ico gihe ntiyari bwaze ubu Fernando nurunganywe rushasha mu muziki umubonera gute ijisho ryawe mu muziki wiwe uribona gute? Ijisho ndaribona n'igizo ni ikintu ciza bandanya akora kujya nyene ariko ico nca mpanura umuririmbyi ugakora akantu ukabona uramenyekanye ukwiduza ko niko gukoroka rero uvuga ko hari abavuga ati bamaze kuvana na Melanin Boy ariko ntibavanye ntibarabisesangura bishira habona ariko indani hari ikintu nyene nawe uri umufana ubona ko bitameze neza hajya namba muri umugwe umuma akavuga ati reka Jenny sohorana umuziki hajya umenye ko hari akantu katagenda neza gusa rero kubinyegeza hagati yabo bisiguye yuko Fernando yarashatse kwisohorana indirimbo duha umuco duha makuru ashuri duha yo kuziko ico novuga je banyita Mr yo kuziko duha yo kuziko je amakuru ntamenya ngaha ni make nanka gusa kwinjira indani bonyene reka bazovyisambuye ni hagira ko bibomoka canke bonyene bavuga ati twebwe nakantu twashatse gukora nko babibwiye abafana ariko twe gusambuka ntibirimo bikora vyumva ariko sinza kuvuga ibintu birebire vyabo kubera sindi mu mugo wabo ariko cyo novuga ko wewe dufate turumugwe cyangwa kugira ati man fuko nanje ngerageza nkisohorana nawe kisohorana aho mve ko hari akantu uravyumva ariko rero vyaramunitse ko Fernando iya ndirimbo Bellissima yacituma ahubwo umengo hari zindi nguvizanye muri We Love Music nojya mupeti nivyo Melanin akora neza kandi afite indirimbo ziryoshe zidapfa uravyumva vyagiye bitwereka umwumi nguvu ziwa Fizzo je bwanje sinza guhagarara ngo uri yarenze uyundi ahubwo bose barakaze kubera
twagiye kubona ingufu zabo cyane bamaze kwisohora n'umwomo rero ari hanze ariko arakora ama concert ni vyiza novuga ko si wenyine yagiyeyo twarabonye aba drama yarasubiyeyo n'abandi ejo hirya ejo tuzobona ariko bice mu bikorwa byabo ubu urasohora indirimbo imwe gusa ugaca ugenda nuko bimeze rero umuziki mwiza ni wo kugira wewe ikikugira wowe si ukuvuga ngo ufise imyaka myinshi mu muziki iki niki ubu star hageze uvuga ngo maze imyaka myinshi ngo maze iki niki no ni ikintu ciza kikuvamo ari abantu bavuga ngo iyo bashitse hariya anye ibikorwa uko bimera hari abantu bavuga ngo baririmbira ngo abantu bangahe urumva concert nizibazi ntitumenye ivyo baba barimwo wewe uburyo bakigwa hariya canke ubuzima bw'abaririmbyi biwacu mu Burundi iyo bagiye hanze ubuzi kwiki icambere nzi hariya turafise y'abarundi babaye sivyo ba Ange Minouche tumenye yuko se wenyene ntitwa mukorera promotion man ni benshi babaye nabo twomenya gusa ni benshi hari nabo tutazi yuko bagiye kera urabumva rero no kubwira mon frère hari ahantu ntituje ngaho ngo tuvuge ngo twebwe ngo umva ngo turakaze cyangwa iki ukorera ahantu nk'umusane wo hanze akoreye nk'abandi n'abandi ntibikunda ahubwo twebwe turaciyubaka turacakora cyane kubera amashow yacu uza gusanga hagiyemo abarundi cyane hagiyemo ababanyi urabumva dufate Rwanda Tanzania ni bake umva ntituravuga ngo turasuye ikintu turakoze ikintu gishobora kuzura isi yaracabuze ikintu cyo kuvuga ati reka twiyubake dukora ibi mugabiri ko biraza ibi rero two turakora abana vuga ngo dukorera ahantu hato habwo kera bakorera ahantu hato gusumba hato habwo tujya ajya amasare bakoreramo ejo bazoja ahantu haguse cyane ariko bivanye n'ibikorwa byinshi biriko birakora yes tuvuye mu muziki gato tugaruke mu tunutundi MC Machad vibe zawe nizihe nk'iyo ushaka kuryoherwa iyo ubona yuko umenga uri bored nini ushaka kwi hari abantu vibe zaba ari guterura icyuma ariko wendazi ntaterura nta cyuma uterura kuko kuboko byo kwigaragaza rero we vibe zawe nizihe nk'uya agapira ubona ko oya nta cyuma uterura oya ikintu kihari sivyo vibe wanje n'umuziki man yego kweli ati umuhiri wawe ntubura subwoofer canke ikintu c'umuziki none yobura kandi ndumumenyesha makuru ndo mu MC ishobora kubura kubera jewe nuvuga ko navukanye n'umuziki nico gituma vibe wanje ni music yego kweli ndavuga nko kunwa hari abantu usanga bakunda kunywa amazi jus agacupa ko mfise amazi man vibe yawe n'amazi umuntu agutumiye muhira n'amazi gusa urantumirura aho ni fresh okay nibihe bintu MC Machad yo ari muhira bidashura umunsi udashura kurenga dakoze muhiri wawe ahantu ikintu ntashobora kurengana ntakoze ndafise page yanje ayo kuziko man sinshobora kurera nta posting yego kweli hari abantu bidoga ngo hari ama post abantu bapostinga kuri Facebook kenshi abariyo ku guta hasi abaririmbyi canke showbiz urumva murumva ivyiza ntibivugwa havugwa showbiz gusa urazi ikintu kimwe je muntu wese rekera kuri kino kiganiro aze kugira comment avuga ati je Machad ndamuzi kwiki je kuntu meze sincagura kandi je ndo umuntu ufasha no mupeti muto nkamufatirira cyane gusumba munini reka ncingira kumvuga abana bamenyesha makuru bo ngaho iwacu kuntu dukora benshi bavuga ati hari umupeti nigeze no gusabira ikiganiro ku radio afise arenze n'umuntu amaze imyaka myinshi aririmba uwo muntu yaciye ambwira ati twebwe twakira abaririmbyi banditse amazina aho tuvuga ko umumenyesha makuru wiyemera haramenyesha makuru baha ibiganiro abaririmbyi bubatse amazina biyubatse hagufasha wa muntu muto y'umuduze mbe bazoduzwa n'abandi my gosh je mpagaze ahantu cyane umuntu muto ashoboye no agaciro gusumba ujya munini yamaze kwiyubaka amaze gushika kure ati we ntugira ntumeze hari umwe mu bantu bandika badi wane hitwabafashije yego shane aba bose bibaza ngo we love music ngo bashizeho bashize kubera abo kubera ingufu ziwacu kandi twe tutabatereranye twavuga ati zino mpano reka tuzidutse aba ndavuga ba dramati aho twarashizemo ingufu ziwacu akajambo kamwe ku baririmbyi usanga batatahura iyo bamaze gukora hits badasubira kandi kubaha abamenyesha makuru je akajambo novuga
utobasha umumenyesha makuru ntubuzi icuri uravyumva rero ubu star Suva uwo muririmbye ngo usumvye ubu star umumenyesha makuru rero twako tuvuga kuri Mike Misi yose urakubise indirimbo ejo bafasha umumenyesha makuru nabi umumenyesha makuru azikafise uruhara runini kugira ngo aduze umuririmbye rero umufata nabi ntuzobuza icuri ejo ntuzahiwa ko hazoba hameze nuko bimeze kandi ntuzobibaze ngo uzoga muri hiti oya abamenyesha makuru ni benshi bazoza twebwe gusa me umumenyesha makuru wese uzomwubahe hanze man duhagarereho gatoya umumenyesha makuru afise icata gusomba umuririmbyi ego umuririmbyi aririmba akavuma murana umumenyesha makuru abayicaye abayubashwe man natwe ngaho iwacu kumbura umumenyesha makuru azokubaho ariko sinizera je nta muririmbyi yaramfata fu kubera umfashe phone anje je wanje nta yanjye ntairere je mvugiraho rero umfata nabi gute ndakuvuza ndaguteza reka turangize n'akaga challenge sivyo naga challenge sivyo kandi karihuta kigomba kibe kireke oya kirarangiye naga challenge kihuta indirimbo zitanu ubu nyine z'abarundi ziri mu mutwe wiwawe nyine uvuga ati umva indirimbo zitanu zigezweho nca ndazivuga iya mbere ntabwira ikintu kimwe mu frere je usavye indirimbo zitanu zitanu gusa reka ndakwereke kubera je supporting umuntu wese nta kibazo je umfashe uvuze ati umusavye zitanu zihuta harabunza kuba ndenganije nta kibazo rega ni wewe nyene ahubwo kubw'ivyo reka mvuga ati ubu muririmbyi wese asohora hit song ubu nta indirimbo yo mu Rundi umunsi udahera utumvirije nka kabiri idahera ntumvirije umunsi udahera numviriza bose hari nizo ntaheza kubera oya hari nizo ntaheza ugomba umere nk'ababandi jewe umviriza je nk'umumenyesha makuru simba umufana wo muziki ntuba umufana ariko urashobora kuvuga ati ino ndirimbo yakoze ahubwo je niba ariko barakora none ku radio niba uvuye ku radio niba uriko uravuza indirimbo ndakwereke basi none nta ndirimbo y'umurundi wombwira ati indirimbo zitanu mbona ziriko zigezweho nizi ndakiguhe mu frere uri kuriteranya n'umuntu siniteranije reka ndakiguhe basi uyu munsi mvugije indirimbo izineze ku radio ejo mbambikiye abandi canda ariko abarundi ari indirimbo baguma bumva abanyagihugu bakunda cyako ntuvuga ngo mpagarare ngo kuri uwo muririmbyi so guhagarara kuri we vugisha kuri ati muri uno mwanya ku radio iyo ndiko ndavuza abenegihugu hari indirimbo bakunda kunsaba niyi ezo bakunda gusaba umwe wese asaba indirimbo yifuza umva benshi bavuga izi D1 yasohoye nubwo bavuga ati sitaki basi ya D1 ijya mbere ni ya kera ni ya kera mbwira rero izora ati ziriko ziravibinga muri uno mwanya mu gisagara ca Bujumbura niba wabona umumenyesha makuru uzobaza ico kibazo ariko ku radio numvise uriko uravuza ama playlist indirimbo ya nakar erega ejo sinzoguma kuri izi promotion bandisha no ntuma ntabivuze ntibandisha mvuga indirimbo zabo bandisha guys ni vibe twashatse turangiza ikiganiro muri vibe nacavuga ati yiwanje kandi narumvise kubwira udutemwe erega je nakuze ndirimba ama maze kubona promotion yanse ku maradi ujya kuyikorera cyane mvuga ati ntawe umumenyesha makuru ntibikunda cyane umumenyesha makuru renshi ngibamwe n'ubwemse uzondondere ikindi uzondondere ikindi je ntegezwa kuzanda kurondera shaka uzombaza ati MC Macha wewe ugira MC Macha de dora kwanza dora capital aho kantu wakiswe n'abandi umupeti wese ugiye kumbuga usanga ari dora capital kandi nawe uragashije je narabihevye jundi ubundi vevo captain vevo narabihevye kuberiki kubera izina narikabye umuntu wese dora capital umuntu wese amfana izina capital nari mugabiye rero je nashinda bihe wace bihe ubu rero ntukimfana kuko oya je nabonye umengo waza urazwa umuntu yagiye hari umuntu yagiye ahantu ebana kandi sabe ikindi kintu naco jewe ntabo MC ngikora mu bubari narabikora kera hari abapetiro bashaka kuja mu bubari bagakora ubu MC bakabesha abantu ngo je ngo ndi MC Macha de la Capitale bakagira aremane je ntavyo ngikora je nkora ama concert yego shari ico nzohora nkora akantu ngenda kavuze je supporting umuziki si supporting umunyamuziki benshi barabidogera ngo nuko muvuga ariko hageze yuko basaba promotion ibiganiro mushaka ivyunguka oya je sikomeze braz jewe sawa jewe umuziki narawufiriye muze je ndafasha abapeti none ntuza kubona comment
Ubu ntarafasha zondonde. Merci beaucoup, reka ndagushimire cyane umuntu ari kuradukurikirana. No musendabazaniye MC Machad. Igano giheze vibe yari ewana yaritanguye kuryoha sa. Ngoma mvuge sivyo. Umuntu wese reka twumviritse. Sindamutegetse. Ntambora umufana wiyemera. Yego. Indirimbo isohotse ze murayiraba abantu hari abantu bafite amatelefone menshi. Yego. Mugasanga indirimbo isohotse nta nayiraba nagira iki nta na like na partage abantu bafise inziko ariko mwebwe muguma muvuga ngo arabona mwebwe je ndacyababajwe na ca giteramo ca Rayvan ukuntu muja mushigikira umunyamahanga ariko nga mu Burundi wacu ngo kubera baguhaye ngumva barampaye noti y'inje man hagira uravuga ati bana bimeze gute urazi ngene wiz designer manager wiwe yagera amubwira DJ Fani bimeze gute nta no kumuraba mwe muri hajya kuri stage none DJ Fan ere yitira muri nica bafana none mwe simwe muri aba MC hajya erega je ndiko nzana imyidogo y'abantu urumva je nzana content z'abantu uzaniza abantu nanje na hanu yakanga je nkazokora concert nkaguhamagara yiririmba saa 6 zoririmba saa 6 je turasinya yego rero ikibazo kiri kubateguye kiri no kubasanya urakoze cyane reka rero ndagushimire ndakubwira ati iyo tuvuze Big Fizzo ko ari umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda uracemera turagowe kabisa uracemera ico iyo ko Big Fizzo ari umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda ari umwami w'umuziki w'Uburundi n'u Rwanda si umwami umwe ari mu bami mu bandi ari numwami mu bandi numwami mu bandi ariko numuririmbyi mwiza ariko sumwami mu muco tubashira he erega generation erega senavdance sivyo Fizzo arakaze arakomeye muga nabandi barakaze barakomeye ariko umuntu avuze ari numwami senasika umwami numwami mu bami bakubwiye ati ego canke oya okay umuntu ashavuga ati umuntu akobaje ati Natasha arazi kuririmba kweri ndabwira abantu rero uhagaze uvuga ego canke oya Natasha arazi kuririmba okay Natasha uramuzi kubona hano nyene muri karaoke Natasha arazi kuririmba ni bya binde nyene kandi Natasha ni umuririmbyi uravuga amaze gushikana Uburundi kure mu vyanke canke mu vyemeye Natasha bijya akora harabari imitahashiramo ntibavuge ngo ntagarukana amahera aranayagarukana mugabo we nakora umuziki international umuntu avuze ati kandi uzishaka urabe uje sikuvuga ngo ndiko ndatapa canke iki ugiye hanze burya ukaraba Kenya ukaraba Tanzania bari karakora burya urazi sivyo bigo gusa bice bimukurikirana none umaze kubona dufate Nigeria umuririmbyi wahakomeye yego aragize ico avuga comment ku ndirimbo yiwe nuko uwo muntu abaririmba nabi ahubwo twigiye gukundana twigiye kuvuga ati nakari karakora hari umuntu yigeze kumbwira ngo urakunda kumuposta cyane wewe na Edison kuri Natasha of Mababiye umviriza James uko gender direct jewe umuntu ari karakora mvuga kari karakora none mitahashiramo gamwe ngo wewe na Edison manzu reke sivyo ngo of Mababiye kuri Natasha wewe uratohoza sivyo mugihe byo tohoza byose je umuntu wese ari karakora none basi ndakubaza nari karakora karakora oui yego kwiga kora haje bazikatajugumiza na ba Diamond bande ninde undi muntu ninde ugumizana banzo reke ndakwereke ninde undi murundi ari karakora ibintu nkabigera karakora umurundi ari karakora ariko aritanga yego nivyo aritanga amana arashira mu buryo bijya nivyo bikorwa hanze nico gituma umuziki uduga hanya Natasha dufate Afrika hari ahanazwi kure cyane gusumba abandi baririmbye bo ngaha yego vrem Jesse nevuze anagitai araduzi bendera cyane kubera iki uzuna video nyinshi zo hanze uzurabe na video akora zirazimvye uravyo audio akora zirazimvye mbwira undi muririmbyi akora ibintu nkabiri ariko baramidogera ko imifungwa yigumizamwo akareka gufasha abandi baririmbyi ndavuga nkaba Ines Ragero nakora abakobwa bazi kuririmba nabaduza none man abafashe undi muntu basarika abafasha ninde umuririmbyi none si mama lamazi labyote hari none ninde karafasha abandi baririmbyi kuvuga ngo ntabafasha erega umuntu agufasha ariko yo umutima we umutegetse je sinzo gufasha umutima wanje ntegetse ngo ndagufasha ndagufasha ko birare yiwanje ndagufasha ko birageze ngo ndagufasha rero tureke inzigo tureke umuntu ari karakora tumutere negateri karakora ibintu byanyu mwizanisha ngo ngufana je nkubona atashabaza ngo tuvugana ajyaye na ryari turamazwe tutavugana kandi ntashifana none mugende ngaho umuntu ari karakora shina mu mitahe Nigeria hose bakamumenya exagation sagateka ko yarazanye je naho zo muririmbya koze ibintu nkabijya nzovuga ati ari kugivari karakora sinca nigometsamo ngo n'ubu je sikuvuga ngo higaniro ngo mane reka duheze burya umuntu avuze ati MB data inguva akoresha burya promotion ariko araronkira kwiye kweri MB data
nta munsi je nko ku radio nkora katavuzwe habwo mbe nawe ibintu vyiwe arabishiramo inguvu ngira ngo bishike kure kuko imwe mukene kabamenyesha makuru tubagwa inyuma turavukana turi bene wanyu uravyumva shiramo inguvu nawe wirondeze hari umurimbyi asohoye indirimbo acata kuri YouTube akibaza ngo arahejeje yo yaba hageze gukora harigeze kupambana no. Okay, reka rero turangize ikiganiro kuko tutanguye kuganira na MC Mashadi nibirangira ariko MC tugomba tugusabe yuko turagutumira kenshi turaza muzompemba ntari bi vraiment tuzoba turiko dukorera umuziki the boss dukorera umuziki the boss manager yo aje tukoze iki kiganiro urabona yana ni vibe kabisa muzompemba mu gumunsi umwe ntacu ntari ibi ni pore pore tu sinde wa muntu agoma korera ngo kunuko tuko dukorera umuziki tuko dukorera umuziki w'igihugu cyacu Burundi none ndondeye kenshi none cyankorera ubusa reka tupuje reka tutayima merci beaucoup ciao ciao yere MC Mashadi de la capitale olima kalama mu chichi 7 katistis katenda loda kapuri da sashada badola bata modern fire bari botyo garatubya kara comedy master the bad man the best fat no fat and London so that to Babylon never mind pana man you know what it is up mama we